Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Abanyefezi. Ko kera mwari umuzimagiza, ubu mukaba muri umuco mu Mukama, nimwigenze nk'abana b'umuco. Umuco uzana icitwa ubwiza, ubutungane n'ukuri kose. Nimumenye ikinezereza Umukama. Ntimwigere muja mu bikorwa vy'umuzimagiza bitagira akamaro, nimuvyagirize riho. Kuko ivy'abo bantu bakora mu mpisho biteye isoni no kubivuga. Ariko ivyo vyose bimaze kwagirizwa, umuco urabigaragaza, ibigaragaye vyose bikaba umuco. Nico gituma bavuga bati, ikangure wewe usinziriye, haguruka uve mu bapfuye, Kristo azokumurikira. Iri ni ijambo ry'Imana. Bavukanyi, turabandanya rwa rugendo rwacu rw'ikarema, ca gihe kibereye kandi kidasanzwe Umukama wacu atugenera muri ekleziya yiwe, kugira ngo twisuzume kandi dukosore ivyo vyose tubona bishaka gucafuza umubano wacu nawe, tugana kuri wa munsi mukuru w'agakura wa Pasika. Uyu munsi rero tukaba dutanguye indwi ya 4 y'ico gihe. Mw'ijambo ry'Imana duhejeje kumva, twumvise ko mu Mana ariho tubonera umuco, mbere tukabera n'umuco abandi. Niho dusanga ubuzima nyabwo, mu gihe kure y'iyo Mana harangwa umwijima n'urupfu. Uko umuntu rero yegera Imana, niko amurikirwa n'umuco wayo w'agatangaza, kandi agategera neza ibikorwa vy'umuco, bigatuma ahunga umwijima w'ubugizi bwa nabi ubwo ari bwo bwose. Iyo umuntu rero yahuye n'Imana, we muco w'agatangaza umurikira abo bose ikunda nabo bakayikundira, nawe arahinduka agasa n'uwo muco, kuko nk'uko Abarundi bakunda kubivuga, ukunda umwiza mugasa. Kandi nk'uko Yohani w'umusaraba mw'iranda abitwigisha, umwihariko w'urukundo ni uguhindura uwukunda agasigara asa n'uwakunda canke ico akunda. Aha rero umwe wese niwe aca abona ivyaha agaciro kurusha ibindi. Niba dukunda Imana koko, ni ngombwa turahinduka, tugasa nayo mu gukunda ivyo ikunda. Ariko kandi n'uwukunda ibintazi akaba ari vyo aha ikibanza ca mbere mu buzima bwiwe, nawe arahinduka agasa navyo. Birumvikana rero ko uwukunda iciza aba mwiza, nk'uko uwukunze ikibi nawe aba mubi. Nico gituma rero umuntu uko yiyegereza Imana bimutera guhinduka. Buke buke urumuri rwayo rukamutwikira, agasigara ari mwiza cane. Ibi navyo bikabonekera mu majambo no mu bikorwa akora, kuko avuga amajambo atanga icizere n'umunezero ku bayumva, maze ahari ukwihebura n'umubabaro hagataha ubuzima. Uyo muntu rero yama yunze ubumwe n'Imana, akanezerezwa no kuba kumwe nayo ahari hose, ikamubera amirukiro n'ubuhungiro mu bihe vyose. Eka ikamubera isoko ry'akanyamuneza isi idashobora kumwaka, kuko atariyo iba yarakamuhaye. Birumvikana uwo mubano afitaniye n'Imana
ukamubera insiguro cyangwa igisobanuro cy'ubuzima. Uyu muntu kubera ubumwe afitaniye n'Imana, akunda n'abavukanyi biwe, ntaheza ngo yubahuke gukorera umugenzi wiwe icyo nawe adashaka ko bamukorera. Kandi uyo muntu arategera iciza n'ikibi ku rugero rwo hejuru, akirinda kwitiranya ibyo bintu bibiri n'umunsi n'umwe. Ikibi akacita ikibi, iciza akacita iciza, kandi agahora agihitamwo kuko twavukiye gukora iciza. Uyu muntu rero yamenye Imana, ahaciye n'Imana irahaca. Abantu bakaryoherwa no kumwumva yaga, bakanezerezwa, mbere bagatangazwa n'ubwenge n'ubushishozi akora n'ivyo ajejwe. Yaja kuramutsa abantu bagasigara barinovora bavuga bati, mbega umuntu mwiza, wagira ngo turi kumwe na Yezu. Avuga neza, yakira neza, n'umupfasoni n'ukuri. Umuntu nk'uyu naho akosora umugenzi wiwe, amubwiza ukuri kandi afise intumbero yo kumufasha no kumusubiza mu nzira nziza, atari kumwaka icubahiro yiherewe n'Imana yamuremye. Aho umwiza aciye rero n'Imana irahaca, kuko kuri abo bunze ubumwe n'Imana baramana kandi bakabimenya. Niyo ubwayo rero ibaho muri bo, kuko bayihaye ikibanza kikwiye mu buzima bwabo. Nivyo Imana ihorana na bose, ariko si bose bazirikana iryo teka yabateye canke ngo babiha agaciro. Ababimenya bakanavyishimira, nabo bayiha ikibanza ca mbere mu buzima, ikababera umuvyeyi, nabo bakayibera abana b'umutima, bakagirana ikiyago mu gisabisho gihoraho. Ariko rero n'umuntu ahisemwo gukurikira sekibi, nawe arahinduka akaba mubi. Kanatsinda niba umuntu akunze Imana bakunga ubumwe, ahinduka agasigara ari ntore. Erega n'uwimitse nyine ikibi, nawe arahinduka agasigara ari rusivya. Nahaciye abantu bagata amacumu bati, kinga inzugi turatewe. Uyu muntu rero amajambo n'ibikorwa akora biramuranga, naho yokwihisha aragera aho bikamurenga, agasigara nyine ateye isoni. Ese Imana yo ndavyi yacu yoturinda ko kabi kabishe, kuko sico twavukiye. Muvyeyi wacu Yezu Kristo, turagutakambiye wewe rumuri nyarwo, utumurikire, udutabare, udukure mu mwijima w'igicumuro. Natwe abawe duhore tunezerejwe no kubana nawe bwiza bwahebuje, tugendera akaranga k'abakumenye mu kurangura neza ivyo wadushinze, no mu kwigenza neza mu buzima waduhaye. Dufashe abatakuzi kukumenya no kukwiyegereza, tubabere nk'urumuri mu mwijima koko. Amen.